GNFILMS, God speaks, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits. AKAMUNA byukuri AKAMUNA AKAMUNA byukuri AKAMUNA amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri AKAMUNA AKAMUNA by'ukuri AKAMUNA. Hewe atarakane twaye tuzindutse nuko turiko turagenda nk'umuvo utazi ugarukira erega jewe nagira ngo wampamagaye ufise gahunda yiyo tuja cuno musi liberite mfise isumbi y'umuyaga ntubona ko genda niraramye nk'imifuko y'ishati oya jewe sinaguhamagaye ntagira gahunda je gahunda ndayifise hariho umumama yitwa Matrezoro uyu mumama amaze igihagwaye ababaye nariko muratogenda kumusengera kandi kimwe gusa je ndaze ko tutavuye twikorera amaboko nk'uvuye kuragaye na rume Diane ntuburi kurambwira ibintu by'uburofa bitarimwe ibingorongoro jewe ukabona atari igifi kinini ngo kize ku micori renza je ntungore watugende gusa ereka Imana ironderera ikimazi kandi kivyibushe ikimazi gishitse kandi bigire Nisha ntubone ndyohewe ndiko ndatwenga burya ndi muyabira ereka hari inkuru ntakubwiye Jenkini mu Burundi hari umukobwa twakundana umukobwa akijijwe wakaranga mwiza pe akunda Imana asenga Imana kandi nanje niko biri rero afise abavyeyi bagifise ca kibazo c'amacakubiri ariko twebwe ivyo ntivyari vyadufasha gusa kuri mukuru wiwe baragwanije ubugeni ngo nuko mukuru wiwe atwawe n'uwo badasangiye ubwoko ku buryo na mariage yo batayitaha umuryango wose bavuga ati uwuja mu bukwe kwa naka nukumuca turamuca urumva iryo bara
rero jewe ikibazo twagiye kugiranira sico ikibazo canke intambamyi twagize ngo nuko tudasengera mu ishengero rimwe bafise iyo basengera natwe tukagira iyo dusengera ariko ivyo ko twese twizera Kristo ko ari umwami n'umukiza tukaba twaramwakiriye nticari gikwiye kutubera intambamyi canke ngo kitubera ikibazo kibe intambamyi bo bana bashaka kuba kugwabo ariko bigende bikomere baramwankira bamaze kumwankira kuko twakundana cyane nanje process yo kuzino ibintu byari byashushe ndetse na visa namaze kuyironka navuga ati nzoza mari imisi mike amangende dukore mariage bazi byabaye wa mukobwa ahisemwo komoka ikibazo rero yomoka naje batambwiye yomoka atabasezeye mu muryango atancuti atamugenzi numwe abwiye aroye burya nari nzenza ntafise niyambugiye ariko hari umuntu yagifise amacakubiri yitwa ngo arasenga aho n'umupagani reka ibintu nakamuna gerageza kwiyumvisha umuntu akiboshwe n'uwo muzi w'amacakubiri umuzi wo kudaharira umuzi wo kutagira urukundo kandi twitwa ngo dusenga imana imwe imana y'urukundo rero je novuga yuko ari umudayimoni kandi uwo mudayimoni aracabosha abantu benshi ariko vy'ukuri ku bantu twitwa ngo turasenga abantu twitwa abana b'Imana ivyo bintu vy'amoko tuba dukwiye kuba tukivyibuka ubwoko tuba dusigaranye ni bumwe ubwoko bw'abana b'Imana ingenzi mwisi abene gihugu bijuru ariko cumbarira umuntu asenga avuga ijambo ry'Imana avugishwa agize gute ariko ico kibazo c'amacakubiri kikibosha umutima wiwe urumva ingene ari ngorane ivyo biragoye kuko abakirisu biki gihe usanga amadini ku madini abakirisu batumvikana bashwana ugasanga ntibahuza usanga bigoye cyane bazi rero nisha bivanye n'ajya hano wari wambwiye ko tugenda je mbona hano hantu tutohaguma reka twide place umva gute okay ndabona n'amasaha aragiye reka tugende uvuga gute gusenga imana utagira ubumwe ereka nakamuna by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri. Bakozi b'Imana nukuri ndongeye kubashimira ku kintu munkoreye ndumva neza yuko ko hari ikintu kigiye guhinduka ndumva yuko ubuzima bwa mama wanje bugiye kugaruka koko n'ababeshi mama gwaye igihe kirekire nako tutagize twirukanga ariko biranga twarazungurutse mu bitaro byose bishoboka ariko birasendwa ariko kumbure kubwo kugerageza kuguma twishira amaboko y'Imana mwibuke ni naho twizeye cyane ko ibi bizofata twizeye cyane ko ibi bizogenda neza Imana ikadufasha mama kumbura agasubira akaronka ubuzima nivyo Imana iratubwira ngo dukomeze kwihangana ukwihangana ngo niko kudushikana kuri byose mwebwe kuba mwaje mukandemesha n'ivyicubahiro ndabibashimira cyane sha wihangane Imana izobikora erega ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka nta kidashoboka na kimwe imbere y'amaboko y'Imana ego hamare natwe twagira tubike banure hari utundi dukorwa twari tugiyemo mukomeze kwihangana kandi dukomeze dusengeranire bizogenda neza ku mwanya wabyo yego cyane so bye mwakoze bye naringize nti bye naringize nti bye okay mugira urugendo rwiza nawe uvuga gute gusenga imana utagira ubumwe ereka nakamuna by'ukuri
kanyana wanje jewe ukimbwira ibyo mwavuganye n'umugabo wawe naciye mbona ko habavye imbere yuko nza ngaha naciye mbanza kukwirukira urabona ufise urugo rwiza kandi umenye yuko uru rugo warurose bitugoye nyoko bukwe akamara kuza hano hantu umenye yuko mutazomarana kabiri ataramenya kameremere zawe nigirene kama eriko umugabo yasatse ngo atekerezwa kumuzana ngo akwarire ngaha ngo amubwaze sivyo bintu je navyo nshaka mugabo nukuri sinzi none ngirene je ntunzi reka ndakwereke umviriza ndakubarire ingene uza kugakoresha uragashira mu ndya z'umugabo wawe buzoca mu gitondo ivyiyumviro vyose vyahindutse none kama uracagenda nibeko nubu ereka mama bazohava badukima nk'ubusi umusi vyakorokeye mu ishengero kanyana uratanguye oya ako kara gaciye mu urampabarira ahubwo ma reka cenda kuherekeza kugira ndagira umuntu agusanga ngaha ngo bahave badukema kandi sha ahubwo nyene reka tugende ma kandi wakoze ni kuri mani guheza ereka nakamuna byukuri nakamuna ereka nakamuna byukuri karibu sheri uriwe neza sawa nahishije natetse byiza bimukunda nizera kuri bunezerwa karibu sheri karibu mutware mwiza sheri sindakugayiye ariko ni ibintu ameze neza vyumve nagerageje ndaca kuri cafetaria ndaranywa amata kugira numve ko vyogabanuka ariko vyase kugabanuka rero ndagusavye nyihanganire nzofungura ejo ngo amata aha nizikamwa wajura ni mamata urabona ko yabuze je urabona ko nayabuze ariko mana yanje abantu burabugirire kwanza aho nyine ndakubaza ninde yaguhaye igoro ruhusha guko ushobora kujya ikintu hanze utakiriye ngaha muhira koko barabivuze parfait ubu nyene kweli aka kanya tubanye wamaze kuba umugabo nk'uyu bari barabivuze yuko umugabo ari umwana w'uwundi ngo uzomuhe wihe ndabibonye mana mva ndakubwiza ukuri udahinduye ingendo ibisingiye kuvyihanganira habe na gato ego kweli uzi ko abagabo mwikunda jewe umwana wa mugenzawe naje handisonzesha nami twanomvise ndakurindiriye ngo tugira apeti turyoshe none nawe uze wuzuza inda ivyo je ntazi ngo amata nibiki uyu ni kanyana umupfasoni wanje nakoye nzi canke n'ubundi basi waruzi ngo ninde hari igitambara kiguvutse ku maso ongera ko tigashashe parufe pima uve ngaho udafunguye upime uve ngaho utariye je ndabe iyi ni imponjo kandi imponjo ntigugwa ariko uva udafunguye ucundaba jewe ego kweli okay urakoze akayabagu
Game over. Basi akumwana kayoyivu. Aha birabaye je naharitswe avuye kumuhabara yariye yaryamye. Iri habara. Nukuri cyacurikiye umutwe umugabo. No kujya nakijya. Mbega mana. JP, nivyo iyo ndaguhamagaye ngaha muhira ubuzi ikintu ndaguhamagariye. Akenshi ndaguhamagarira ku bibazo vyanje kandi atakindi kintu na kimwe dufana atari ubugenzi. Ariko ico nanje nico ndagukundira. Ndakunda ukuntu ukunda kunyitaho. JP, ntakubeshe n'uyu munsi nta kindi ndakuronderera atari kumfasha amafaranga. Mfise ibibazo vyinshi. Imagine imuzu nambara sigaye nifuza kuzitwara ku isoko, ibirato, imuzu yo munsi. Si ivyo vyonyene, ibintu byose vya mama sigaye nifuza kuja kubigurisha kugira ndabe yuko noshobora kuronka amafaranga. Nivyo bihava bikunanira ukuntu ushobora kunahura kubera ko buri gihe cyose nama ndaguhamagarira ibibazo by'amafaranga. Ndakugora kenshi ariko mbabarira unahure na wundi muntu numwe mfise noshobora kuganira. Niyi nzu yonyine tubamo nyine inzu andi nyuma aguma mbaza buri mwanya Jepe ndafukamye. Amajambo mbwiye arakomeye cyane Trezor. Nanje uge birambabaza bro kwama nkubona buri munsi uzunsaba amafaranga. Ugera ikintu namwe niyumvira kenshi cyane nari numva ashaka kukubwira. Okay, merci. Ariko nkundira no munsi ndakubwira iki kintu kandi ukizirikane. Trezor, wowe nturi umwana muto, urakuze, urafise umuryango, urafise mama wawe agukeneye, urafise n'ubuzima bwawe ugomba kubaka. Rero kwa muza buri munsi je usaba amafaranga ngo amafaranga y'inzu, amafaranga y'ibiki, no yaguha ariko nanje ubwanje biramaramaza bro. Ikintu nifuza kukubwira kandi ukizirikane neza Trezor, hakuno kwa manda guha ifi no kwigisha kuyiroba, hakuno kwa manda guha igikombe cy'amazi nzi neza yuko kitazokumara inyota, no fuma ndakwereka mariba wo kwa muraja kuvoma imisi yose yufise inyota. Umva gute? Nutahuye ari umupeti twakoraniye idiri kandi akazi yaragakora neza pe, ariko sinzi ibintu byamufasha ibintu by'ibigugu ngo mama watangwe kuja mu bintu byo gukizwa mani akazi arakantana. Nimba ubona neza ko aya mahirwe nshobora kuyaguha ukayafatirana, ngira ndagushire umwuga. Mu bisanzwe wenda kuravye ndakwiyuheje neza, mbona neza ko aka kazi kanje gashobora. Uri umuhungu afise inguvu, ameze neza kandi urashobora gutunga mu kanya gato. Icyo ndagusabye gusa ntugire ubwoba, ugira umutima wo kurinda. Hey, come on man, ugeze. No, enda hari. Just be strong. Akazi ngomba kuguha kazoguhindura ubuzima man. Wowe wigire confidence gusa. Ariko sheri, nanubu uracanshavuriye kubera kudafungura indya zawe. None sheri,
ariko ibintu byaraye bibaye ku nshuro ya mbere. Je ku bwanje nibaza ko utokora uko kuntu uri kuritwara, kandi ikindi naco ntiwibagire kuri umukozi w'Imana, mubigisha guharira nawe urimo. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ati nivyashika mu karaka ntirirenge mukiratse. None gasheri, ntubona ko Satani ariko araboha umutima wawe bizotuma umunezero wa runo rugo utakara? Noneho humura, zijya zari intege nke z'umubiri. Niba byarashitse inyifato yanje ikagutsitaza, nukuri ndabisaba imbabazi, ndakwinginze umbabarire. Uvuga gute gusenga Imana utagira ubumwe, ereka nakamuna by'ukuri, nakamuna ereka. Mama, ni karibu cyane muvyeyi mwiza. Nukuri nkore cyane. Nkore nukuri. Uyu mwami wanje yari yambwiye, ndavuga ati nukuri. Uyu muvyeyi yatakuriye imvanda, ntitukamugimve. Naho abantu biki gihe isiriki irahera bavuga ngo urukwavu rukuze ngo bararujya. Oya nukuri, ivyo naho vyakabonetse. Urukwavu rukuze gonka abana. Reka mama tumunyonyeshe neza, yonke nukuri agubwe neza, yumva kugira neza ku Imana. Ego nukuri. Mama, nukuri wisange kandi Imana ikorohereze. Hama mama, karibu cyane kandi mwihangane n'umunaniro. Hama muvyeyi, bijya muje mu gihe cyiza, musanze madama aje gupanga ku meza. Karibu umunwa kayi, gusa jewe ngomba simbire kwa muganga. Kuva ejo simeze neza, nta kintu na kimwe noshira mu nda batarampima. Sheri, nikuri reka ntiwihutishe umuvyeyi burya sinari bwaheze gupanga neza ku meza. Kandi burya ikindi cyo nabonye ntevye ujya murete burya nasanze harimo umunyu mwinshi cyane. Nukuri mama ntawe yoshobora, ahubwo ujya reka jenda wirira. Neko ari jenda wononye, reka bari jenda wirira, gusa reka ndabategurira kandi. Sibyo ga mama? Mukobwa wanje, aho umutima warasivye, nta kintu na kimwe nshaka. Mama, nukuri gerageza. Basi ndagukorera udufiriti tw'ibirayi. Nta kintu na kimwe nshaka. Yo. Basi ndagukorera mama amafiriti y'ibijumba. Nta kintu na kimwe nshaka. Yo rorororo we mana. Erega mama, nukuri burya n'imiti umuntu arayifata kandi itaryoshe, ariko akabandako burya no gufungura upfa gufungura si uko ubishaka. Basi nta kundi niwumva akantu ushaka urambwira aba ariko ndagutegurira. Okay mama, nkuko umukazana wabikubwiye, ikintu cyaricyo cyose uza gukenera uze kumubwira. Anyway, reka genda basige, ibisigaye turaza kwivugana ngarutse. Sawa. Imana
n'urukundo ikorera mu bumwe Imana n'urukundo ikorera mu bumwe uvuga gute gukunda Imana nk'abantu uvuga gute gusenga Imana utagira ubumwe ereka nakamuna by'ukuri nakamuna Sharayiti urubukezwa kweri uri umudamu mwiza ndavye umushinga ntahe wawe ukuntu wamwamivyemo vyiza akaba afise agakiza nkako ndiko ndabona nukuri Imana y'umujiha bw'icubahiro nukuri urakoze cyane ndashimira Imana ko niyo yashoboje kugira ngo ushobore kwamira imbuto nziza umugabo wanje n'akare dukwiye kuri vyete bisomeka kugira ngo n'abandi babone Kristo biciye muri twebwe byose si kubganje nta nkomezi zirimo ariko ndashimira Imana ko yangiriye ubwo buntu n'ibintu murashimira Imana nanje ndamwitegereje zukuri numva umutima wanje unezerewe cyane igikorwa Imana yakoze sha uko nukuri kabisa nukuri kutavanze erega ingeso nziza niryo vuga butuma gihambere rikomeye kukaba nkako n'ijambo ry'Imana ravuga ngo tuzobamenya ku vyo bama nego reka tuvyihorere umva ndakubwira hari ikintu nagomba ndakwisabire tuvuga ku ijambo hama rero cyari tunashaka gusaba kandi rero sintevye nkubise mbangura ngiye kugenda umwanya afise ni muto cyane kuri wihangane tugende kwitana umukozi Imana duherekeze tugende gukora igikorwa c'Imana yego Dia nukuri ikintu usabye ni cyiza cyane kandi ndumva atampamvu yo kwanga gushigikira kuri ico ciyumviro ikintu nkenera ni ugusaba uruhusha ku mushinga nawe wanje kandi nawe nyene ndizera ko adashobora kwanga ibisigaye reka ndakwegeze kw'irembo kuko n'umugabo wanje yambwiye ko ino saha ari yaza kuntora nawe nyene ntari kure urabona ko nari nahejeje kwitegura wagize neza kuza warahezagiwe cyane amen ereka nakamuna by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri nakamuna amacakubiri afatiye ku manini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku manini kwica imice n'isangano mu Halo mama amahoro yawe ahabwo manje ndakubaze ujya mupfumu wagiyeko by'ukuri wamuhaye iki inkoko basi inkoko zo muhiragiye kuzimara yirire ngo bikora ma urabona ukiva ngaha nahise ngenda ndisuka kutuzi ndimeza neza ewana ndapowesha sana ndavuga ta asikira ndamurungira tu nikigwema kuja nikitashe arashitse mama hitarama yirango yuzuye ngo yanyoye amata n'ikingwe ndiruzuye biranka neza mpaka turagenda kuryama ariko rero mwijoro nja numva ngo nzanira amazi ndegosha nangira guwe hewe ma candiruka ndamuzanira amazi ndashiramwo hanyuma nshizemwo ndamuhereza hewe
abakizwa je sinzi ibintu by'abafasha nyimba basara bakomeye nta ubizi bya bizomenyekana araca muri yasengera ngo yahinduye amaraso ngo yahinduye imiriro arasara neza mawe arambara urwaga je sinzi amazi ngo ahinduka amaraso ibyo bintu n'uno byumva yesha nta muturimo n'ukuri ma nukuri kwimana nta muturimo n'akadudu aho naho gucafuza amazi gusa nta kindi mu gitondo rero sasa turavyuka ndavuga ati sinomuha rimwe reka ndamwusure ca ndamutekera umurete naho ndawurunga neza shira muja muti hewe ivyo rero ma twiyumvira ngo aza kuvyuka yahinduye ivyiyumviro na wa murete ntarawumuha ngiye mbona wa mukecuru ngo ni nyina ngo ba no muhira no mu nzu hema mu by'ukuri uwo mupfumu wagiyeko azotumarira inkoko arangije ashirako n'inkwavu kuko siwe nuwadesi nukuri kw'Imana mwihoze mahindura umupfumu ujyaga amanda kubwira uwo mupfumu uzosanga ari wa muteka mutwe nawe nyene urabona ingene ariko araduhendaga ma atumarira ko twaca ataca ariko aradufasha burya nawe nyene uhava usanga ari no muri korari mahindura umupfumu byihuse unabare je ndagowe n'umukecuru je ndamushira he sindamukeneye mu nzu yanje sawa umupfumu arananiwe sha ivyase mu mashi ndashira mu migere jewe uyu mukecuru abe yitaye muri uzazi kugoga sino maka somye nturi ndaje ndagukarange wa mukecuru we ndagukubite ndakwicayeko ndagukubite ndi umwe wibaze ngo turi benshi kibabaje ni kutazomenya n'abariko baragukubita reka tuje mu rukino Double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits.